mwavuze ngo naramuroze rero ngiye kumuroga neza na neza namufate ndamugumye ubu ntibizoshoboka dupinga cyane wowe oya ndeka nakuresha kugenda ndakumereye nabujya ubona nawe utangura abanzirindire imara ni wewe umviriza bindira kwanza tuanze tumvikana amtanipisha yalla yareka avuga yuko we uvuga yuko ngo yamuroze uyo mugabo yamuroze biki yaramuroze byukuri yaramuroze nakuntu shaka turi kumwe nambona yuko menga ndi n'umukobwa menga ndi umuhungu nkawe ntashaka gukora icyo cyose nkuko yagikora kera none umva ubu uyo bameze gute okay turashaka rubwira abakunzi ba Shari TV no munsi wowe ugiye gukora iki ko wabonye yuko akaza azokuvutu azongira iki bijya nibyo yigira kirya nk'igisasi kimeze nk'igihungu kijya ariko inambara iratangura ubu ntavyiki sinzamuva inyuma ntafuye ni wazo tumekuheshimu tula Beni Yes bakunzi ba Shari TV yalla Yes bakunzi ba Shari TV turasuye rero kubaramusa nshuti namwe bagenzi mudukurikirana ijoro n'umutaga nizere ko mumeze neza aho muri hose hama uno munsi rero nkabangiye kubazanira ikintu gitandukanye nivyo mwari musanzwe mumenyerewe no munsi jewe hariho umwigeme amazigiye ariko arandondera cyane rumva yarandondeye mugabo yandondeye atazi ko ari jewe yaribaza yuko ari umwe mu bo twadusanzwe dukorana El Malov mwarimu ariko rero ndamubwira ati ntangorane ubu turiko turakora nkabikorera nawe hariko arakora ivyiwe ku ruhande nibaza yuko atakagorana kuri ubwo rero yambwiye kuba afise ikibazo ubu rero tukaba twaje ahantu yambwiye ndamusange sinzi ahariho reka ndamwegere ndamubaze ivyari vyo kugira ngo tubandanye turyoherwa na Shari TV reka renda kwibuse rero wewe mukunzi wa Shari TV wewe uri kuraraba ino video ukaba utarakora subscribe nuko wogerageza gukora subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bijyoha kuri ubwo rero reka ndamwegere umwigeme biti Msa umuntu yanterefonye muri mwebwe babiri ninde yaruyunga mugenzi wanje wewe witwa gute je nitwa Reka okay musanzwe mufiki mufaniki uyu n'umugenzi wanje je yes Reka okay wambwiye yuko witwa Nina niwe wanterefonye kiragi nije nakuronde kuko mfise ikibazo kinini cyane okay bakunzi ba Shari TV akagashavu numva kandi yakoba okay Nina wambwiye yuko ufise ikibazo wifuza ngo ibintu bija ku ma media bijya ku ma media netwere natwe dusanzwe turabantu bikundira utuviews twebwe ntangorane tuzatwifitiye n'abantu rero turashaka kumenya hari kihe kibazo je kibazo fise ni ikintu kirambabaje kandi cyane sizi ningene no bivuga ngaha niyo mpamvu nabahamagaje mutegeza kubishira ku murongo kugira abantu bose babimenya yuko mu Burundi haragakobwa kagashetani nta kuntu je shaka kumworera ibintu mwene bijya yagukoreye ibiki baonete je yantwaye umugabo wanje gute shaka kuntwara umukunzi gute bishoboka gute ugasha kuntwara umukunzi jewe n'ukuri je nkeneye mu bishira ku murongo no mu bindi bihugu wamenye yuko muri iki gihugu hari ubukobwa bw'ubushetani okay ntacyo ntangorane wowe urumva yuko ukeneye bakunzi twarakoze inkuru iyi nayo irarenze Reka egera ngaha je no ava mvutu no mwigeme ni problem okay Nina dushaka kumenya wewe vyatanguye gute uyo mukobwa yitwa nde abahehe ukunda gusanza ahantu kimba ari hehe yitwa gute umuntu uwo muntu nyamukobwa nyagakotora kitwa Bernice kaje kigira kari hejuru kaza muri club yacu kashaka kwigira ko ariko ko gashoboye byose yo kagerayo kasha kuntwara umukunzi wanje yaramuntwaye ubu ntakimbona ubu ntakinkora ibyo ushaka kubera ko jewe uno munsi nukuri je nkeneye mu bishira ku murongo kugira abantu bose babimenye
mu ncamake rero ushaka twebwe dukore iki uno munsi? je nkeneye yuko mwotegeza kuasha mubishire ku murongo uno munsi nyene bije ko babibone kuko je uno munsi turamarana. Turamarana. Erika wewe akubwira ngo muze, we akubwiye ngo ngwiki? Je yambwiye gusa akeneye kubishira ku murongo abantu wese amenye yuko uwo mukobwa afise ingeso mbi kandi atwara abakobwa abahungu b'abandi. Mwaburo je Erika, ibintu jewe ntakunda ni vya bindi usanga abantu tukagenda ni nkuru umva Oya reka tugende tumwihanize kuko ibintu agira si vyiza. Bakozi ba Shari TV je kiragiye kumbana ingoma. Urasije ko ibintu nk'ibi ntavyo narimenyereje Marove rabugaruke je ukuri kwima angiye kumenagurika. None Nina ningaha naho nyene ahubwo wadutebeje nuko dushobora kugenda tugashika. Niyari Je sinzi ahara dahari negeza ku murongo no munsi. Ndamurongo. Bakunzi ba Shari TV bana mugumane na twebwe, reka tugende tubereke ibintu ukuntu vyifashije. Nibaza ko atakabaye tugende rero gusa rero muje imbere bagani batumomo. Beni wai baba ako oh my god Ningaha nyene. naho nyene wawe. Kutaka hodi Ningaha. Ngaho ngaha turabashe numva ko bandakese Abo ngaha. hodi okay turakuramukije mabusha. Ndamutse nkeneye mwifuza. Bon, abana bakunzi ba Shari TV bashaka kumenya ingorane mufitaniye nuno mukobwa. Mwabuze kazi mwokora buryo. Oya twebwe umwigeme amaze igihe ari karaturondera yifuza yuko mwoganira ngo mufitaniye amakimbirane, akaba yifuza yuko mushobora kuyarangiza. Sinzi rero ico kibazo nivyo dushaka na kumenya. Avuga yuko hariho ibintu wakoze bidasobanutse muri timu yabo. Vyatanguye gute? Shaje ndakubwira ikintu kimwe mu buzima bwe ndetse kunda kuvuga amajambo menshi. Sivyo? Rero bagakutonda ndakubwira ikintu kimwe. Wonye imbutanzi neza. Ubu rero ngo ndagusature. Unsature mu byo. Uraziba neza. Urasature. We. Ukazibe. Muranzi neza jewe. Mva ndababwira ikintu kimwe. Sinkeneye enduru namwebwe. Ubu nyine afata inzira musubira ngo aje muzana. Umviriza rero ikibazo ho kiri. Ikibazo ho kiri mubanze kwanza mutwumvirize siko ntabwo twaje kunabe twaje kuneza siko. Je nababwira uko nanduru nkeneye namwebwe musubiri wanyu ndarabamena kwa mazi. Muranzi neza. Umviriza nababwira ikintu kimwe. Nyimba mwarabuza abagabo barabanse umumara yagusize atwara abagabo abantu. Nako nukumewe. Je muranzi ndabakubita muri babiri mwana. Banzurindire kwanza Muranzi neza. Tekana kwanza mabuja. Tekana kwanza mabuja siko. Sawa. Umviriza banza murindire. Umviriza banza sha murindire. Banza murindire. Abo kamena utashaka ndakamena ubunyene umva imande. Nyarusi. Ewana umviriza jewe ngaha sindahari kugira ngo ntere ugwamo siko. Nje nkeneye kumenya kwanza ikibazo mufitaniye nuno mwigeme. Haniniya mupfa abahungu canke hari izindi ngorane musanzwe mufitaniye hagati. Sivyo byatanguye gute? Wewe nawe vuga ivyiwawe. Ndabwira ikintu kimwe. Je abademo banyanka kubera ngo naje muri timu yabo ngo cendahitsinga sana ngo numushira wacu none umuntu ankunze ndamwanye. Umuntu ambwiye ngo ndamwanye. Bonza unene nakugwaye. Wowe uravuga ngo ndinara murozi yo mwana wabandi. Sino muroga. Mwana myarogi kwa ochewe na kwa mambo upo. Nyimba waramuhaye ibintu bitameze neza birakuraba. Ntabyo ushaka umvije. Maruye kabiri wamvuye imbere. Nyarutsa. Banzurindire siko. Je ndakunda ibintu jewe bigenda mu bugwaneza siko. Tugende porampo siko.
wewe wifuza iki muri kano kanya akurekera umukunzi cyangwa je ico nkeneye nandekera umukunzi wanje kuko ni uwi wanje mwaravukanye mwaravukanye karofa wagakora banzurindire birananiye nunkanga basi ndaguhe basi intuze itangazo rya nyuma mwavuze ngo naramuroze rero ngiye kumuroga neza na neza namufate ndamugumye ubu ntibizoshoboka ntibizoshoboka dupinga je nawe oya ndeka nakuresha kugenda ndakumereye naburya ona nawe utangura banzurindire mwamwabuze ati mukora muza kuneshereza umwanya ndabaze ko amazi unyashije murabe mwamihira imbirimi mwabuze mwabuze abagabo muzo umviriza kwanza reka kwanza kuntunga gatoke siko uwo muntu mufa yitwa gute yitwa Karori umenande Karori singa wewe wamata umengo twainda mumeye mumukanda ngume mumbanda bakunzi ba nino hatuko level moja dada samahani naona bingia niko na shauri utamuonesha nini na hii ni juzi ya buri kabisa umviriza reka ndakubwira ikintu kimwe rero Bernice siko hapana kumoya moya oya sindiko ndaguhoya wabazanye mwamuranzi byaneze mwanijua vizuri siko Bernice mushaka ko nduza amashitani wanje ndakure mugwara ndaduze banzurindi bone bapige musoke mugende wanje amuriki nimunyumva ndabereke ingo kwanza tujye muranzi jono wasatura mwamishenzi imara ni wewe munito ona hasigaye wewe jewe ngacyo nifuza icyo nifuza mwumvikane tu akubwa batagira ikibazo rero mfise mukubita ari umukobwa umwe engene kibarabara kwanza umviriza rero nundi nzomutwara asigaye wiwawe nawe asigaye wiwawe turashobora hasi kuganira tubanira ibikina mu dedemba shanda kumva kwiye kumijumwa nawe manigira mu nje reka je ntusubire kumukishija mu narimwe ntusubire kumubita ijambo niri narimwe reka genda mwibarize reba abantu ngene abasanzi wacu ndaberewe ndumukobwa yiyemera oya raba basaba ngene ndabereke Karoli Karoli shana umuhungu ajanye nanje wewe Neka mwibuka ugufi nyiki cyaje cha boke wewe uri mrefu uri mrefu hamko sawa banione bamera peti muzoba babwira jewe ngo inambara y'isi ya kabiri reka hariho kamera nimureke kwihamenya batinze hariho kamera iyo kamera ko Rwanda yimeni yo rinda mundi ndayitera amabuye nira muraraba nimba mutanzi neza n'abakobwa bavugumize sasa siko wewe ikintu nabasambaje kwanda mugwawe rimwe simwananiye kunkura abari muze mufati ni kwa sababu tumekuheshimu ndo maana asimia huyu mwanamke wana jamii aniguse anianzia kofu kama kuba mwanamke bawiri mbaenda bamere ndabere kimavu ndabere kichatu imbwa itamera amahembe mwamishenzi imwe nyoko mpenzi wangu muna wapenzi nyinyi muna wapenzi mvuza ati rimwe kabiri gatatu mwese mve mu maso mera kuri cameraman na wewe
banza urindire kwanza tuganire Navyo uganira duhuze kwanza dufate iceme banza kwanza urindire yalla nimumbisa umviriza Cameraman, rindira kwanza amutanipisha. tuanze tumvikana amutanipisha yalla yo tugire eba uburyoshye iki inyaku gusa yo wamaraya we Watigenda uyongere ko kwanza bamuremure nganje nawe ukengaruka ubuza akazi wasigaona fupi sasa kidacho cha boki ona zoka sema nini wewe nakubise tumekuheshimu tu la Beni Yes bakunzi ba Shaliti yalla Yes. Okay. Yes bakunzi ba Shaliti nkuko mwabibonye yari vita kweri dasanzwe mugabo bana twibintu natwe twadusanzwe tumenyereye kweri mutubabarire mugabo twagerageje ko dushoboye kose mugabo murumva yuko harimo ngo agahaza urumva yuko bariko bavuga yuko ngo baramuroze ku buryo bamuroze akajama katagihaguruka murumva yuko ari problem. Rero bakunzi ba Shaliti mugumane na twebwe hama nizere yuko tugiye kubatorokaniza inkuru y'ibintu basanzwe bapfa nuno mu musore kugira ngo tumenye ico twofata icyari cyo. Bakunzi ba Shaliti rero mwabonye tuvuye hari viti dasanzwe je nagumye nibereye mupore kugira ngo sinkunda ibintu vy'ivurgu ngo nkubitwe mugabo hariho akajambo kamye numvise ako kajambo nakeneye yuko ukabwira abantu siko yari kavuga yuko we uvuga yuko ngo yamuroze uyo mugabo yamuroze biki yaramuroze by'ukuri yaramuroze nta kuntu ushaka turi kumwe nambona yuko umenga ndi n'umukobwa umenga ndi umuhungu nkawe ntashaka gukora icyo cyose nkuko yagikora kera none umva ubu uyo bameze gute oya tomora abantu bamenye ivyari vyo kwanza ubu ntameze nk'umugabo ameze nk'umukobwa turi kumwe none umva yoba ameze gute uko yaramuroze by'ukuri byo ntabyo ntakigwa kandi byabaye wowe ufise ukuri ukurukuwe je ndabizi kuko ibi bitanguye kuba yaho atangiye gukundana n'ujya mukobwa ahandi hose yaramubona nk'umukobwa ubu asigaye ambona nk'uko ndi musaza wandi mutoyi wiwe turavukana gute ibyo ibyo ntabyo ntawukiwe. Okay turashaka rubwira abakunzi ba Shaliti no munsi wowe ugiye gukora iki ko wabonye yuko akaza azokuvutu azongira iki bijya nibyo yigira kirigira nk'igisasi kimeze nk'igihungu kijya ariko inambara iratanguye ubu ntavyiki sinzamuva inyuma ntafuye niwazofa sawa urafise inambaye inimero ya Karori wo dufashe inimero ya Karori twe tugomba tugende kurondera kwa Karori atubwire izi nkuru abakobwa babiri bariko barashwana kubera we ivyari vyo uraza kudufasha inimero yewe ndazibaha none Karori ho dusangira avuga yuko nawe natagwaye ahubwo aragwaye nta kuntu arashaka kumvise ariko je ko ndamuza aragwaye neza kuko si umuhungu ubu ni umukobwa. Bana bakunzi ba Shaliti reka tubashimire cyane ibi bintu kuko tubibandanije ntivyohera Reka urafise akajambo ubwira abakunzi ba Shaliti je gusa ico no basaba nuko abantu bose bamenye yuko ujya mukobwa afise ingeso mbi yo kuzaroga abahungu babandi kandi ntabwo yari bwaruge aroze ntuze amuroze Karori wasigaye yahinduse asigaye amufata umugenzi wanje nk'ikintu nyane umenga kitamumarira imbere yiwe. Yes. Okay, murakoze cyane bakunzi ba Shaliti reka tubandanye kurondera ino nkuru urumva umenga iraryoshe cyane bana ibintu bigiye kuba amavuta kabisa bigiye kuba amavuta reka kamera nitwamara gukupa kamera ze kuduha nimero za Karori tumurondere kugira ngo tumenye intango ya bino bintu vyose uko vyifashe murakoze cyane.